nserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ry'Urwaruka rukora imyuga ndangakaranga Ajamap. Ishirahamwe Ajamap ni ishirahamwe rihurikiyemwo urwaruka rwose rukora imyuga ndangakaranga na cane barya abiyungunganya mu buzima bwa misi yose mu kugira ngo babishireho ubuzi bushobora kubatunga, aribo bita les jeunes entrepreneurs. Ishirahamwe Ajamap ni ishirahamwe riri mu ntara zose zigize igihugu cacu, rikaba rifiseyo ubuserukizi mu ntara zose, ndetse tukaba dushimira n'abashoboye kuduha uburenganzira bwo kugira ngo iri shirahamwe rikorere mu ntara zose zigize igihugu cacu cyo Burundi. Ishirahamwe Ajamap ryatanguye mu mwaka wa 2017 maze ritangurira mu kigo ca Mize Viva. Muri ico gihe ubushikiranganji bujejwe ubudandaji n'amahinguriro n'ingenzi ico gihe gwaragize amahiganwa aho bwagomba kuronsa ibibanza byo kudandarizamwo abanyamwuga mu kigo ca Mize Viva. Muri ico gihe twaracaguwe mu bandi dusanga mu ntara zose z'igihugu bagiye baratoramwo abanyamwuga babona babaye mu bibanza vy'imbere baca badushira mu kigo ca Mize Viva. Tumaze kumarayo iminsi itari mike, niho rero twace tuvuga ati ntibibereye yuko abantu baba artiste dukora ibikorwa vyiza bigaragara kandi biteza imbere abandi, na twebwe dushobora kubaho tudafise urwego turimwo duhurikiyemwo duhuza. Muri ico gihe niho twaciye twiyumvira duca dushinga ishirahamwe Ajamap, ari ryo rigiri risanzwe rihurikiyemwo urwaruka rwinshi rukora imyuga ndangakaranga. Muri ico gihe ndibuka mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2017 niho twaca tugira ico bita ouverture officielle, no kuvuga gushira ku mugaragaro ishirahamwe ukugurura ibikorwa kwishirahamwe, ndetse twari twatumiye n'umuhinga dasanzwe yitwa Bujaba Isahaki, asanzwe ari mu consultant muri ibi bintu vya artisanat, aho yatanze inyigisho zidasanzwe ku cigwa kivuga yuko umwuga w'isoko y'iterambere rirama. Ishirahamwe Ajamap muri iyo ntumbero rero dutanguye muri ico gihe niho twaca dutangura kwiyubaka. Aho kwiyubaka vyaje gute? Twatanguye kuza turabaja mu mahayanisho gurisha yateguwe n'abandi, hari izitwa za Made in Burundi, aho hari mu mwaka wa 2018 nko mu mezi ya mbere. Hanyuma tukaja no mu yandi mahanishwa yateguwe na tourisme, turaja no mu yandi mahanishwa yaba yateguwe n'amashure y'ubuserukizi bw'ububirigi ngaha mu gihugu cacu, hamwe n'ay'Ubufaransa y'ama école belge n'ama école française. Bimaze kugera ngaho urwaruka rwinshi rwaragiye rwitaba rwinjira muri Ajamap, niho rero twatangura kwiyumvira ku kintu cyo kwigisha urwaruka imyuga ndangakaranga. Ajamap ihurikiyemwo urwaruka rukora mu bisata 23, hariho abajya bakora ubuyi, bahingura ubuki, amavuta y'inka, bakora amatablo, bashushanya ibijya vyo mu biti, ico bita artisanat d'art, bakoramo ibisimbo, izo ntebe zikozwe mu migano, abakora intaro, abakora amabaju, ibintu vyinshi cyane, ibisata 23 vyerekeye imyuga. Muri ico gihe no kuvuga umugwaruka rwose ukora iki asanga ari muri uwo mugwi, ukora iki asanga ari muri uwo mugwi, ndetse ugasanga maze nyagisata cy'urwaruka kiraba ivy'imyuga kiriko kiramuteza imbere, ariko araronka amasoko. Rero Ajamap ahanini ikorera ifise intumbero zitatu zo guteza imbere urwaruka. Intumbero ya mbere hariho iyo kubaha ubumenyi tububaha gute? Turategura amaformation adasanzwe aho dutuma ko urwaruka tukagwigisha imyuga itandukanye. Amaformation tumaze kubwira amaformation 3, turamaze kubigisha ivya vannerie moderne, ariyo bijanye n'abijya byo kujisha, gukora amabajuru, gukora udufacturier, du panier de facture, gukora ibintu vyinshi bitandukanye vyiza bijanye na kino gihe ca none. Twarigishije urundi rwaruka gukora ayama envelope biodegradable, afasha mu gukingira ibidukikije, aho ubu mwanya buviriweho kugira ngo ntihazobeho donc ukubura kw'amasaho abantu bashobora gusomiramo. Ubwo rwaruka nabwo nyine twaragwigishije maze turaheza turaruramura. Ubwa gatatu twarigishije iyi formation ya couture artisanale, aho duhamagarira urwaruka nkuko mwabibonye, nkuko mwayatse nabo, nkuko mwavuganye, turuhamagarira kuza kwiga ivy'imyuga yo gushona, aho bashona ibintu bijanye n'ivy'iki gihe, no kuvuga couture artisanale moderne, aho batubigisha gukora
amakanzu agiye akora mu bikoni, amaga akora mu bikoni, bijya bitambara basasa ku mameza yo gufungurirako, amasupla n'ibindi byinshi bitandukanye. Ico ni mu gisata ca formation. Nitwa Nticagura Christophe, nkaba ndi umunyeshuri wo ngaha muri Ajamap mu gisata kijanye n'ivyo kubarira. Amashuri yisumbuye twarahejeje, ariko kumvo z'ubuzima butameze neza ntitwashoboye kubandanya. Sero bivanye n'ukuntu aho tuba tuvuka usanga bitatworohera kubandanya kaminuza. Icyatumye duhitamwo kuza kwiga umwuga nuko kuva na kera narindi umwuga wamye utunze abantu benshi. Kuva no kuri basokuru baravuga yuko bari batunzwe n'imyuga, rero nanje narumvise muri jewe nahitamwo kuza kwiga uwo mwuga wo gushona kugira ngo ndabe kimbure ninamara kubimenya ko hazogira ico nifashije mu buzima bwanje. Nico cyatumye nza kwigwa uyu mwuga. Ubumenyi duhabwa ngaha muri Ajamap tubwakira neza cyane kuko dufise abadukwirikirana bwa mbere na mbere batwitayeho, na cyane cyane mu bijanye no kutwigisha ku rutonde rw'umwe wese uko abashoboye mumenyi bwiwe ashobora kugira ico yakiye, kandi tukagira n'umwarimu atwitaho cyane, umwe wese akamufasha ku rugero rw'uko abavyiyumvamwo. No kuvuga yuko tuvyakira neza cyane, biranaduhimbara gose kuba turiko turiga uyu mwuga wo gushona. Jewe nkiza gutangura uyu mwuga sinarinzi ko nobishobora, kuko nahora ngendagenda mu burero butandukanye, mu makaritiye, mu masite, nkabona abantu bariko barabarira impuzu, nkibaza nanje none se ibintu vyo kubarira noshobora kuvyiga nkabimenya. Ndigira iyo nama rero yo kugira ngo nze kwiga ibintu by'umwuga, kuko nabona ari umwuga utunze abantu benshi kandi ushobora gukorwa n'uwo ari we wese, kuko hariho n'abadakomeye usanga bafise ubumuga bw'amaguru canke amaboko bashobora gukora uyu mwuga. Hama ico mbona kizoshobora kumfasha nuko maze guheza bizongira akamaro kanini, kuko maze kubona yuko nagize ubumenyi bukwiye, nzoshobora kuja hamwe n'abandi kugira ngo tugire urunani duhana inguvu, duheze dushire ubumenyi hamwe mu bijanye n'uwo mwuga wo gushona, biheze bitugirira akamaro twebwe tuzoba turiko turabikora hamwe n'igihugu. Amazina yanje nitwa Mugisha Belami, nkaba narahejeje kaminuza, nkaba nkora akazi kajanye n'ivyo nize muri kaminuza. Ego hanyuma nkaba ndiko ndiga ibyo gushona muri Ajamap. Ego ibyo gushona ni ibintu sanzwe nkunda, novuga mu Gifaransa ko ari passion yanje. Rero nabonye kureka kubyiga, kandi narumvise akamu muri Ajamap bahimiriza abantu kuza kwiga ibyo gushona, naciye mboneraho karyo candaza kubyiga. Inyigisho baduha ni inyigisho nziza cyane, kuko icambere coco hariyo umwigisha abizi cyane abizobereyemwo, akaba akurikirana umunyeshuri umwe wese aho bimugoye akaza kumukosora. Kandi novuga yuko batwigisha na teori, twarize teori, ubunye tukaba turi muri pratique. Umwanya ukwiye wa pratique turawuronka gose, kuko twabanjije turiga igice ca mbere ca teori, ubu rero tukaba turi mu gice ca kabiri arico ca pratique. Nitwava ngaha tuzoshobora gukora neza umwuga turiko turiga, kubera ko hari nkuko nabibabwiye bariko baduha formation nziza cyane, kandi n'ibintu dusanzwe dukunda cyane, duha umwanya ukwiye. Akamunotera urundi rwaruka rw'abigeme nuko premièrement hariho abigeme kenshi usanga bakunda kwigira neza gusa, nkuko novuga, cyangwa bakaba bafise utuzi duto badashaka utuzi novuga ati two mu biro, bashaka guharanira utuzi two mu biro gusa. Nohanura abandi bigeme bagenzi banje yuko bokwijukira kwiga n'umwuga, kuko
muri kazoza n'ibyo tubona ubu turabona yuko ubuzi bw'imyuga aribwo buko burafata ikibanza kininiya cyane. Iyindi ntumbero igira kabiri, turabaha akaryo ko kubaronderera amasoko yo kugira badandaze ibyo baba bahinguye. Tayo masoko tuyabaronderera gute? Ubwa mbere hariho ama exposition yacu twebwe dutegura abyo twita umuhinyanyuzi w'iwacu. Ivyo navyo twabitanguye mu mwaka w'ibihumbi 2018 niho twatangura ihayanishwa rya mbere ryabereye muri Palais des Arts, aho twahamariye urwaruka rwose ururi muri Ajamap n'urutari muri Ajamap kuza guhayanisha ivyago. Ejo bundi rero mu mwaka w'ibihumbi 2022 niho twagira ihayanisha gurisha la 3e edition twitiriye umuhinyanyuzi w'iwacu. Muri ico gihe naho nyene duhamagara urwaruka kandi barabonetse ari benshi gusumba mu bihe vyaheze. Rero ahanini iyo ikaba ari mu rwego tuba turiko turabaronderera amasoko. Turetse amasoko yo muri kino gihugu cacu gusa, turabaronderera n'amasoko yo hanze. Hari ico bita marché ya Juwakari nguvu kazi, no kuvuga isoko abanyamwuga bo mu bihugu bitandatu bigize ivy'akarere ka muri EAC bahurira hamwe bakarata ivy'igihugu byabo bikora. Muri abo bose rero iyo umujene umuteruye ukamushikana muri ico kibanza aramenyana n'abandi, icya kabiri ivyiwe bikagugwa, icya gatatu akabona mu vyakora yuko hariho ubundi bumenyi akeneye bwo mufasha guhinyanyura ivyo asanzwe akora, l'innovation. Rero akamenyana n'abakiriya bo mu bindi bihugu, bagahana amanimero n'aba artiste bo mu bindi bihugu, ndetse bikamufasha ingene ashobora kwiteza imbere. Ico ni kindi kintu kidasanzwe. Hanyuma ikigira gatatu turabafasha ingene bitunganya. No kuvuga batari muri Ajamap. Ajamap si ihuriro ry'amashirahamwe, ni ishirahamwe rimwe rudende. Mugabo turabegisha ingene bashitse iwabo muri quartier canke mu makomine n'abaruguru bagira yindi migwi yo kuja hamwe, yaba amakoperative, yaba amagroupement, imigwi isanzwe, kugira ngo bakorere hamwe bashobore kwiteza imbere. Ni muri iyo ntumbero rero twebwe muri iyo myanya yose uko ari itatu tugerageza uko dushoboye kugira ngo urwaruka turushire hamwe rushobore kuraba ingene rwiteza imbere, ingene rudandaza, kugira ngo rugire kazoza keza. Amazina yanje ni Yugururiye, nkaba ndumwe muri benshi bahurikiye muri rino shirahamwe ryacu Ajamap. Muri rino shirahamwe Ajamap je nkora mu gisata ca bijuteri, novuga ni gisata kiraba hanini abakenyezi n'abigeme mu byo gushatsa. Umwuga wanje jewe haheze imyaka 2 ariho ndawukora, mbasi imyaka myinshi. Ajamap nayimenye biciye ku mugenzi wanje yarayirimwo, yarayimazemwo igihe kitari gitoya, niho nagiye kumufasha muri expo. Yari expo itunganijwe na Ajamap, niho nayimenyeho nanje canifuza kuyinjiramo. Akamaro novuga yuko noba narakwiye muri Ajamap ngeranije n'ingene nari imeze ubwa mbere. Ajamap yaramfashije novuga kumenyekana mu buryo kuko amaproduit yanje ashobora gusohoka ibinkora bikamenywa na benshi, kuko kareho nakorera muhira gasanga na bagenzi nyene bo muri quartier bashorera, ariko Ajamap yo yaramfashije kuja mu mahayanishwa gurisha, biramenyekana abandi mu bandi makartier bakansangaho, hama ibidandazwa byanje bigashobora kugurwa n'abana bari. Ikintu dushima muri Ajamap nuko Ajamap iraduserukira, iratwitangira imbere, niko novuga, mu kudusabira ibinabiri ama expo ku mashirahamwe atandukanye. Ajamap novuga ni nk'umuvyeyi wacu, kuko bino bidandazwa byacu tubikora bitagira ahantu bishobora gusohoka ngo biboneke, urumva ntaco twako turakora. Mugabo Ajamap ituma aya maproduit yacu ashobora kumenyekana hanze. Iyo tugiye mu hanishagurisha turunguka hanini, turamenyekana. Tumaze kumenyekana n'aya maproduit yacu
aba ari muri iyo hayanishagurishwa araheza akabonwa n'aba na bariya tukaronka n'amakomande atandukanye kubera iki biciye muri iyo hanayishagurisha. Ku mazina nitwa Kamana Epipode, nkaba muri Ajamap ndi conseiller, nkaba kandi ndongoye koperative yaba twikorera mu ntara ya Gitega. Ni koperative twatanguje mu ntumbero kugira ngo natwe muri wa mugambi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu natwe abatwa twerekane ko tutari inyuma cyane mu iterambere ry'amakoperative. Kera nico bari bazi ko dukora iyo myuga yonyine yo kubumba, ariko imyuga dukora si yo kubumba gusa. Ubu natwe twajanye n'abandi mu iterambere, kuko muri iyo koperative twise Kobani, ni koperative y'abadandaza byahinguwe n'amaboko be n'ibindi. Harimo iyindi myuga natwe twahavuye duhurumbira, iyi myuga yo kujisha amashakoshe, kujisha ibiseke n'ibindi, kugira ngo abatwa natwe tujane n'ibihe kugira ngo ejo hacu natwe ntituzogume tubona gusegerereza, ahubwo twiga imyuga nayo ishobora guha kandi kazi urundi rwaruka wanashaka atarabatwa. Dukorane n'abandi kugira ngo duteze imbere igihugu turi hamwe, turi kumwe n'abandi, byose bizoshoboka. Uyu mwuga haraheze igihe kinini kuko nasanze ababyeyi bawukora, nanje nubwo nari ku ishuri narawukunze kuko narabonye ko wadufashije kugera aho tugeze mu muryango wacu. Jewe haraheze nk'imyaka 18 ndawukora. Uyu mwuga wo kujisha urambeshejeho cyane kuko navuze ko n'ababyeyi wababeshejeho kugera aho tugeze uyu munsi, ndetse ni umwuga uri kurafasha n'abandi benshi cyane mu gihugu. Gusa ikigoye uyu munsi mu gihugu cyacu nuko usanga batabiha agaciro, ariko mu bindi bihugu ibi dukora birakunzwe cyane. Kuba muri Ajamap birafitiye akamaro kuko ibikorwa dukora biramenyekana, ndetse tukaronka n'amasoko haba mu Burundi cyangwa mu makungu kuko biba biciye ku mbuga bikamenyekana ibyo turiko turakora. Ikindi naco nuko muri Ajamap hariho amahiganwa usanga bariko baragirisha, bituma tumenyekana cyane kurusha mbere, tukaronka n'abaduha amakomande biciye muri Ajamap. Ubushimwe turamaze kuburonka. Hari amahiganwa twigeze kujamwo muri Pareleza yari organizwe n'ubushikiranganje, kubera Ajamap yari yagiriwe amahigwe, abanwanyi bayo barajama ayo mahiganwa. Abatari bake mu banwanyi ba Ajamap barashoboye kuronka ubushimwe, bararonka n'ibibanza byiza. Ubwo bushimwe we bawurose ni agashimwe kaba gahawe umunwanyi kuko aba yaritanze kugira ashike hageze, kugira ivyo bishobore kuronka ikibanza. Muri Ajamap ntaco bashireyo kuko iba ari inyungu y'umunwanyi ku gatwe kiwe, kandi muri Ajamap nta kwidoga bibamo kuko baba bamaze kubona ko bafise abashobora kubasarukira no mu bindi bihugu bibaye ngombwa. Ku mazina nitwa Ndayizeye Jean Marie, nkabasanzwe nkora ibintu byo kujisha no gukora amatisi mu byatsi bita umuhivu, icyo bita tissage de raffia. Nkaba nkorera mu ntara ya Bubanza, nkaba ibidandazwa byanje kenshi ndabidandariza ngaha mu gisagara cya Bujumbura. Ndi umunywanyi wa Ajamap, uyu ni umwaka wa kabiri ndi muri Ajamap. Urundi runani ndimwo hariho koperative twagize inyuma ya formation duhejeje kwiga ibintu by'umwuga wo kujisha no gukora ibyo nariho ndavuga bya tissage de raffia. Iyo koperative yitwa Koperative de Professionnels de l'Artisanat de Bubanza, hanyuma isanzwe ikora ibi bintu, ikongera ikigisha abajene ubundi buhinga butandukanye, harimo cyane cyane no gutegura imigambi y'iterambere, cyo bita mu gifaransa plan d'affaires. Habamo ni ngeni bashobora kugira bakabigisha icyo bita leadership canke uburongozi bwiza, gutyo hanyuma bakabigisha n'ingere bashobora gushobora kwegera ama microfinance ku buryo bashobora kuronka udufinancement canke ingurane bashobora gukoresha muri imigambi bazoba bari kurategura. Jewe rero nahisemo ko mu Ajamap kubera ko yego nibyo tuba dufise ibindi amakoperative tuba tuvamo twariko turakoreramwo, ariko kubera bisaba ko ibintu byacu tubimenyekanisha kure bikamenywa na benshi kandi bikaronka amasoko,
nta kamaro ko gukora ibintu ngo tubyugarane cyangwa tubikore ngo tubinyegeze. Ajamap ni ikintu cyagutse, twabonye yuko gishobora kudufasha kumenyekanisha ibintu byacu. Mu ntumbero yacu rero twaba dukeneye ko ibintu byacu tubikora bikamenyekana, hama bishobotse tugashobora no umwuga wacu tukawufasha, tukawuha abandi, tukabigisha abandi bagashobora kumenya ibintu byacu dukora. Kuko nk'ubu hariho ubuhinga ushobora gusanga tuba dufise abandi badafise. Nk'icyo ndiko ndababwira cya tisaje do hafya, natwe twabyigishijwe n'umuntu avuye muri Cameroon, mu Burundi nta bandi bantu bashobora kubikora na bamwe kiretse iyo koperative yacu. Rero nicyo gituma tuje ngaha tuba dufite icyo tuje kubafasha, dushobora kungura abandi bajene canke nabo tukabakura kuri ubumenyi, urumva turabaha nabo bakaduha. Hanyuma rero Ajamap nuko cyane cyane rero ni guhanahana ubumenyi. Icya kabiri ni kuronka amasoko hirya no hino atandukanye, exposition tukazitaba bikagenda neza, tukaronka abakiriya batandukanye bo mu Burundi n'abo hanze y'igihugu. Ajamap imaze kudufasha ibintu bitari bike kuko turamaze gutera intambwe mu bijyanye no kuronka amasoko. Tutaraza muri Ajamap hariho ama exposition amwe tutamenya ko yabaye, hariho amahiganwa amwe tutamenya ko yabaye, hariho hafite ama activité ibikorwa bimwe tutamenya kubera waburi hariya ari mu ntara, ugasanga ntumenye ibiriko birayi Bujumbura cyangwa ibiriko biraba gutyo ku rwego rw'igihugu. Mugabo uyatuba dufise aho duca kugira tumenye ibiriko biraba ku rwego rw'igihugu, hama tugashobora guparticipa mu ma activité atari make. Aho natanguriye nibyo, aho natanguriye twaragerageje turagira intango ya mbere nuko twagize ubumenyi, turi ku buhiga bwacu butandukanye, turashobora kwitunganiza, turamenya ingene dushobora gutunganya amakoperative, gestion de cooperative, leadership n'ibindi. Hanyuma Ajamap nayo urumva ubuya idukura hahandi twari bwa bumenyi bwacu twari twaragiriye hariya ku gasozi kugira duje tubushyira habona. Urumva ni intambwe ikomeye cyane iyo gushima. Turavye aho twatanguriye kugeza naho tugeze ubu turafise intambwe cyane, kuko ubwa mbere na mbere twatanguye turi abanyamyuga bakeyi, twaproduza n'ibintu bike, no kuvuga twaratanguye tushika abantu bashika 80, ariko ubwa mbere na mbere twari bakeyi tugakora bike, no kuvuga tugerageje kuraba aho bamwe baba bari mu gihugu uko baba bari bake niko bakora bike. Ariko ubu turi abanyamyuga batari bake kandi bari mu ntara zose z'igihugu zitandukanye, ku buryo ubu tuza dushika mu 800 canke yaba 900. Rero ni nayo mpamvu bwa mbere na mbere dufise inguvu dukora vyinshi. Yo ni intambwe ya mbere. Hanyuma intambwe ya kabiri ni kuvuga ubwa mbere twatangura dukora ivya twebwe twenyene, twironderera amasoko twenyene. Ariko uko hagiye harahera imyaka niko twagiye twiyumvira ukuntu dutegekanya amasoko yacu tukayashiramwo n'abandi atari twebwe, mugabo bugwaruka bigatuma bahurumbira ishirahamwe ryacu. Ivyo rero biri mu iterambere, mu byo twagiye tugira vy'iterambere. Ikindi naco gikomeye nuko twagiye dutanga amaformation. Amaformation ashobora kumara nk'amezi 2, amezi 3, tukayitegura twebwe nyene, bakayatangura kandi bakayaheza, tukabaha n'impapuro mbere zimenyesha yuko iyo formation baba bayikoze. Ni nayo mpamvu rero twe tuvuga ati ubwa mbere umusaruro ni munini, ubwa kabiri abatanga uwo musaruro ni bitigiri vyinshi, ubwa gatatu ni ukuvuga dufise inguvu kandi dukora vyiza bishimwa n'igihugu. Ivyo bigaragarira nuko ubushikiranganje butwizera, twaragiraniye partenariat n'ubushikiranganje bw'Urwaruka kugira ngo natwe dusahirize mu gihugu kwigisha urundi rwaruka rukura amaboko mu mpuzu, rushobore gukora imigambi iruteza imbere. Ni muri iyo ntumbero duhamagarira urwaruka rwose aho ruri hose kuza kwegera n'urundi rwaruka, bashira inguvu hamwe, hanyuma kandi bazotera babona yuko hari akarusho kadasanzwe. Urwaruka kanaka rwabo rwahejeje amashuri rushobora kuvuga ati je narahejeje amashuri, je ndi kuri urwego, sinshobora kuja muri bijya by'abanyamyuga. Haba namba bariko barihenda kuko abenshi barimwo barahejeje amashuri za kaminuza, za sogonderi, hari n'abafise ama maîtrise basanzwe bari muri Ajamap, harimo n'abadoktori, harimo n'abasirikare basanzwe bari muri Ajamap. Abo bose bakaba bari basanzwe bafise imyuga bakora, mugabo bakaza kongereza bwa bumenyi kugira ngo babashe kwiteza imbere. Ni muri iyo ntumbero rero tubahamagarira urwaruka rwose kuja hamwe rukiteza imbere rugakora ibirama.
rero twe twatera kamo leta y'u Burundi twashaka kuyisaba yuko kugwaruka les jeunes entrepreneurs bakirondeza bariko bariteza imbere leta idufasha muri byinshi kandi turashimba intambwe ariko dushaka yuko niki naco boza barafasha yuko ibikoresho by'abanyamyuga biva mu mahanga yuko bitoza birariha amataxe ahubwo boriha sur les produits finis boza barariha kuvyavuye kuvyo bakoze byavuye muri bya bikoresho batuma hanze niho boba bariko bariteza imbere bakariha donc sur le produit fini non pas sur les matières premières. Akamono terundi gwaruka nkuko buturi mu gihugu kiri mu nzira y'amajambere kandi aho ibintu byo kuronka akazi ka leta usanga bigoye notera akamo urundi gwaruka nkanje ubwa mbere na mbere kuja kwishuri kuko kwishuri niho umuntu akura ubumenyi bwose akamenya utwo duharuro umuntu akoresha ariko arapima akamenya gutandukanya ati ibi biharuro no bikoresha uku nuku nuku ico nico cyambere notera kamo kurundi gwaruka kugira ngo naho atakazi kahari mugabo bijukire kwiga ikigira kabiri naco notera kamo gwaruka kugira ngo umumu wese kumucyumviro ciwe ahashoboye kugeza ashobore kubona ko hari ikintu yokora kuko benshi baricara bakibaza ati none tuzobaho gute tuzokora iki mu buzima bwacu bwo muri kazoza mugabo ntibahitemo ikintu kimwe rero notera kamo mvuga nti bazohitemo gukora ikintu uko cyo bakiri kose ku buryo bw'uko muri kazoza bazoshobora kwitunganiriza bataravye leta canke ngo barondera izindi fashanyo zije ziva mu bundi buryo butandukanye. Akamonotera abanyamwuga batarijukira kuja hamwe novuga yuko borondera amashirahamwe bashobora kujamwo hanini no muri Ajamap bakaza bagashobora gushira hanze ibikorwa byabo kuko kwigunga ntaco bifasha kuko muri Ajamap si bigusa hari benshi bakora ibitandukanye hari abakora amabijouterie hari abakora amavanerie hari abakora byinshi no kubumba gucapa rero uje muri Ajamap urashobora kunguka ibi na biriya bivanye n'ibyo ubukeneye nkaje uyu nkeneye agashakoshi ndaza ruhonsa ngo muri Ajamap shobora kugashorera. Abajeje intwaro nibaza ko twobasaba yuko bo banza bakadutahura kuko nabajene bamwe twaraciye ku ishure twaraheje amashure amadiplome turayafise muga twabaye turayareka kugira dukora ibintu byo kwiyungunganya dushobore kubandanya ntitwicare hanyuma rero ko tuticaye abahageze yuko bobona ko ibintu bishobora gutunga abantu bigatunga imiryango bigatunga abajene bize ntibaronka akazi bo bifata mu minwe bakabigira nk'umugambi bakabishyira mu buryo bwa leta ku buryo umujene wese azoba yashoboye gukora akantu nkaka cyangwa ariko arakora ikintu kizima kijya ku isoko kigashimwa ejo cyangwa igihe afatwa mu mugongo mu bintu bijyanye n'uburyo cyangwa mu bijyanye no gushyigikirwa mu kurondera mu kumurasa n'amasoko cyangwa amahiganwa atandukanye leta hafite ikadushyigikira kuko isubiye inyuma gatoya hariho nk'aho ushobora gusanga nk'uturose nka exposition umuntu bikenewe ko ajya hanze umugabo kubera bwa buryo bwiwe buke twa tuntu akora tutaronka isoko ugasanga birase ko agenda kandi yabona access bikanka ko ashobora kurondera urupapuro rw'inzira bikanka ko ashobora kuronka itiki mu kikanaye muri icyo gihe urumva leta yateza guca ifashe babajene bagatuma bashyiraho ikiga cy'intega bizoza abajene bafise activity meze uko nuko kubera uburyo buke bafise bakabafasha n'imyuga bakarihira uburyo bwoshika ku masoko hama bakerekana ibintu by'igihugu ya mafaranga y'agaciro akaboneka kuko ibi bitwaye tugiye nko muri Kenya cyangwa muri kuko hari n'amaze kujya muri Gabo kuri ibintu abaje kujya muri Côte d'Ivoire bajyanye n'ibintu byacu ni ukuvuga bagiye batwaye ibintu bagenda bitwara bana n'ibintu bisanzwe kama mugabo haragira ahantu bijyanatwa mu madolari cyangwa mu masefa cyangwa mu maero ayo mafaranga cyaza agafasha igihugu nicyo gituma nibaza ko bari bakwiye kubifata mu minwe bakamenya ko hari abajene bishize mu gikorwa kanaka bakeneye gushyigikirwa naho leta yoba itari
itabifisemo umutahe mugabo bakamenya yuko abo bantu bategerezwa gushigikirwa ejo canke hirya y'ejo bakagira aho bageze hama bagateza imbere igihugu nabo nyene bakiteza imbere. dutegekanya yuko intara yose ku mugwa mukuru w'intara hategerezwa kuba hariho inzu ivyakozwe n'urwaruka rwo mu ntara rubidandarizamwe, kuvuga maison d'art, maison d'exposition. Kuri centre ville ya chaque province hakaba hariho inzu irimwo ibikorwa n'urwaruka rwo muri iyo ntara, ndetse bakava amahanga canke abavuye mu gisagara ca Bujumbura bariko baratembera bakagenda babona intara yose ivyo bakora. Ni naho baca babonera imyuga myinshi isanzwe ikorwa muri iyo ntara. Tukabandanya rero dutumako tutera n'akamo n'amashirahamwe mpuzamakungu. Hari amashirahamwe mpuzamakungu ariko arakorera cyane mu vy'urwaruka. Abo bose turabatera akamo yuko boza tukifatanya natwe, urwaruka rwigisha abandi turarufise, kandi ibikorwa bariko barakora biragaragara, bakifatanya n'abandi mu kudufasha mu kuduteza imbere. Turashimira nk'amashirahamwe mpuzamakungu, hariho nka BAD yaradufashije mu kuduha ayo mashini mwabonye urwaruka ruko rurigirako, ndetse hariho n'umugambi twatanze mu shirahamwe rya Buraya Union Européenne, batwemereye yuko vuba bazodufata mu mugongo. Nagonye n'uwo mugambi nyene ujana mu ihangiro ryo kwigisha urwaruka gukora amasakoshi akozwe muri sizare, kugira ngo babandanye baproduza vyinshi hanyuma babandanye baronka n'amafaranga. Ishirahamwe Ajamap ni ishirahamwe ata muntu n'umwe ikumira, ntiriraba amadini, ntiriraba bwoko, ntiriraba ibitsina, ntibiraba urukoba, nta kintu na kimwe biraba. Riraba ishirahamwe Ajamap ubwa mbere na mbere kugira uryinjiramwo ari ukuri umu artiste. Iyo niyo condition ya mbere, canke uri umu jeune entrepreneur. Uri umu jeune entrepreneur canke uri umu jeune artiste, niyo condition ya mbere yo kugira ngo ushobore kwinjira mu ishirahamwe Ajamap. Hanyuma ibigira kabiri nuko hariho ico twita kufise ahantu ukorera. Ntuzone ibintu uzatamuye ahantu ngo hengibi ngo dumu artiste oya, tukakugendera tukabona yuko ivyo ukora by'ukuri ubirimwo kandi ufise naho bikorera. Hanyuma ikindi nukwemera yuko ugira ku mategeko agenga ishirahamwe Ajamap, nkuko urundi rwaruka ruvuga ati twebwe tugengwa n'amategeko aya, canke nkuko iyindi societe canke ishirahamwe bafise amategeko ngenderwako. Ishirahamwe ya Ajamap nkuko nababwiye ni association fêtière, no kuvuga une association ifise n'andi mashami mu ntara. Abari mu Kayanza binjirira mu Kayanza nyene, abari Gitega binjirira Igitega nyene, abari Bujumbura binjirira aha i Bujumbura nyene, ariho hasanzwe hari n'icicaro gikuru ngaha nyene mwaje kutugendera muri commune Mukaza, zone Rohero, Quartier Asiatique, barabara gitiriwe Cibitoke, inimero 11, canke bagatelefona ku nimero 79 571 593, canke bakatwandikira kuri email ajamap88@gmail.com. Ibyo byose n'ahantu bashobora kuturonka, ari ufise information yariyo yose yifuza kubaza, canke ari uwundi nawe yifuza gufatana natwe, turamwakirana ubweze.